ntihahimbazwe hashimwe imana yacu kubwo ubuntu bwayo n'ubwizigigwa. ubu rero ubundi busha dusubiye kugirwa amahirwe yo kuba hano muri ano masaha yo mu gitondo, dushobore kuguma imbere y'imana yacu, dusenge izina ryiwe, tumushimire kubw'ivyo byose yakoze muri twebwe, kubwo ubwizigirwa bwiwe n'ukuri kwiwe. Ni ibintu byiza cyane kushobora kumenya no kuririmba. by'ukuri turamaze kuririmba ngo nusese mwami, nusese ibyina bwanje, inkomezi zanjye ntaco zomara, ndaje ndabigombye, ndaje ndakwegereye. Ivyo nivyo rero, izo nizo nkomezi z'iwacu, ikintu conyene dushobora kuba dufise iyo nimba twaririmbye ibyo twaririmbye imbere y'umwami nk'uko agomba kubibona, ngo nusese Yesu we muco wanje, nusese ingingo zanje zibwina. Ukuri nuko tudashobora kubona ikintu ciza na kimwe muri twebwe ngo tubone, nta na kimwe, ntaco twobona, ariko gusa ico dushobora kubona canke tukakumva nico dushobora guhabwa n'umwami, kandi ubuntu n'ubwiza bibe ibyiwe. Yakuyeho amakosa yacu, yabijanye ku musaraba, yarapfuye kubwo amakosa yacu. Aho rero turashobora kumwegera tubishaka, tukaba inyegu yiwe, nawe araza kuba kumwe natwe, araza kuduherekeza, araza kuturongora. Sinzi, ariko ejo mu ijoro twese twarasomye ubutumwa bwiza, ngo twarabyumvise ngo mbega ubwo ndagomba gukora iki na Yesu tumukoze iki? Bimeze gute kuri twebwe? Bimeze gute kuri jewe? Bimeze gute kuri twebwe hamwe n'umwami wacu? Tumukoze iki? Turamukoze iki? Twarabyumvise. Bamujanye muri sentare, baramucira, baramwica. Imana nitugirire ubuntu, tumenye ko twebwe ari twe twamubambye umwami wacu, umucunguzi wacu, kandi niwe uno munsi agomba kuturongora, aduha inzira. Imbere yuko dusengera hamwe, nifuje gusoma ijambo rizwi riva muri Mariko igice cya 3, imirongo 2 yo mu murongo wa mbere. Haranditswe hano muri Mariko 3 umurongo wa mbere. Mariko 3, yongera kwinjira mu isinagogi, kandi hari umuntu anyunyutse ukuboko. Umurongo wa 2, baramugenza ngo barabe kwamukiza ku isabato, ngo bamurege. 3, abarira uwo muntu anyunyutse ukuboko ati, va hasi uhagarare hagati. Ku murongo wa 4, arababaza ati, mbega ivyemegwa ni ugukora ibyiza ku isabato canke ni ugukora ibibi? Dukize ubugingo canke tubwice? Barihorera. 5, abera gurizwa amaso aratse, ababazwa nuko imitima yabo ikomantaye. Abarira uwo muntu ati, ramvura ukuboko kwawe. Arakuramvura, kurakira. 6, abafarisayo barasohoka, baca bamugira inama n'abantu ba Herodi ngo babone ingene bomwica. Gushika kuri uno murongo wa 6, nk'uko maze kubivuga, ejo twarumvise ingene umwami wacu bamujanye, ingene yashoboye kuza imbere y'inama ikomeye. Branham arerekana ingene bamukurikiranye
baramugeza bararondera ikintu bamurega ngo bamukure mu nzira. Ndaba rero co kimwe muri ino mirongo iyo duhejeje gusoma, ariko umwami wacu niwe Mana, niwe mutware uwo dukorera, yamenye ibyiyumviro by'abantu kera hariya kiriya gihe, arabizi n'ibyiyumviro byacu arabizi, arazi igituma turi hano, arazi igituma twaje hano, nk'uko tumaze kubyumva ejo mu gice c'icenda mu muhanuzi Yeremiya ingene wavuze, yerekanye ingene imitima yari yaragoramye, ingene yari mibi. Nibyo byabaye hano. Uno munsi turagomba kwibaza ikibazo, mbega twe tumeze gute imbere y'umwami? Twamaze kubisoma, umuntu yari ahagaze ngaho maze abaza ikibazo ati, none umuntu akora iki ku munsi w'isabato? Akora iciza canke akora ikibi? Ashobore gukiza ubugingo canke abwice? Ntibishuye, kuko ivyumviro vyabo n'imitima yabo yari mibi. Uko niko umwami yaheraheje igikorwa ciwe, aragisohoza kugira ngo ahe ubwiza izina ry'Imana, izina rya Data, uwo yakunda, uwo wamurungitse. Natwe turakoranye, wowe nanje, kugira ngo duhe ubwiza izina ry'umwami wacu. Amen. Kugira ngo imitima yacu yuzuzwe ibyo yateguye ku bwacu. Hano turabandanya gusoma murongo w'indwi. Maze Yesu n'abigishwa biwe bavaho baja ku kiyaga, ishengero ryinshi riramukurikira bavuye i Galilaya n'i Buyuda, umunani ni Yerusalemu no muri Idumaya no muri hakurya ya Yorodani n'abahereranye no muri Tiro n'i Sidoni. Ishengero ryinshi ryumvise ibyo yakoze riza kuri we. 9 abarira abigishwa biwe ngo bagumishe ubwato butoyi hafi kubw'ishengero ngo ntirimu bande, kuko yakijije benshi, nico catumye abari bafise ibyago bose bamuhenukirako ngo bamukoreko. 11 impwemu zihumanye nazo uko zimubonye zamwikubita imbere zikagasemerera zitura umwana w'Imana, arazihanikiriza cane ngo ntizigende ziramwandagaza. Mbega ingene ibintu bitandukanye ibyo twasomye. Rimwe yinjiye mu sinagogi abwira abari bazi ibyagezwe, abwira abigisha ibyagezwe, abwira babandi abo abantu bose bahindukirira, kandi bagomba kumenya, niwe bagomba kumenya uwo ari we. Ariko acaja rero ku nkengera y'ikiyaga hamwe n'abigishwa, agenda kure. Hariya rero hariyo abantu benshi bari baje kuri we, bamaze kumva inkuru nziza yumviswe hano ku murongo wa 10. Kuko yakijije abantu benshi, nico catumye abari bafise ibyago bose bamuhenukirako ngo bamukoreko. 10 ndizera yuko ari ubutumire umwami aduhaye no munsi. Wewe nanje turagomba kumwegera. Amen. Twikubita imbere yiwe, natwe tumwegere uko bimeze kose, kuko niwe mukiza w'ingwara wacu, niwe mucunguzi wacu, niwe atubohora, niwe mwami wacu, niyo Mana yacu. Turagomba kumushimira, tumuhe ivyubahiro, kandi turagomba guha icubahiro izina ryiwe kugira ngo ahabwe ubwiza, ashimwe. Turahaguruka rero ubu dusenge. Data wo mwijuru, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'ubwizigirwa bwawe mwami. Ndagushimiye kubwo
ijambo ryawe ryera uduhaye iryo waduhaye o mwami ndagushimiye mwami ko utwemereye kubona uburyo bagufashe o mana turagushimiye ko wadusigiye ijambo mwami nimba barakoze biriya igiti kibisi mbega bizomera gute ku giti cumye o mana bizogenda gute kuri twebwe mwami bizogenda gute kuri jewe n'umwe wese muri twebwe o mana ndagusavye mwami turinde mu izina ryawe udushigikire mu ijambo ryawe uturindire mu ijambo ryawe na mpwemu wawe mwami uturongore udushire mu nzira kugira ngo dushobore kubaha no guhimbaza izina ryawe kugira ngo izina ryawe ntiriteterezwe ngo ritembagazwe mu vyondo ariko uhabwe ubwiza mwami turagusavye mwami uduhezagire muri kino gitondo uhezagire ijambo ryawe uhezagire iminwa mwami iyo uza kuvugisha o mwami turabisavye mu izina ryawe ry'igiciro mwami Yesu Kristo amen turicara ejo mu ijoro twarasomye muri buno butumwa bwiza ngo Yesu ndamukoze iki twarabonye yuko twese duhamagawe si gusa abantu bakiriya gihe uno munsi natwe uno munsi ni twebwe wewe ukora iki ndakora iki ndakoze iki Yesu wewe wokora iki nanje twe turakora iki hamwe n'ijambo ryiwe mbega arashobora gukora iki muri twebwe n'ijambo ryiwe arashobora gutanga iki arashobora gukuramo iki muri twebwe twarabonye mu bwo butumwa bwiza yuko abanyabwenge bakiriya gihe bari bazi neza yuko ujya mugabo yitwa Yesu w'i Nazareti yatezwa kugenda ko yategezwa kubambwa ko yari yarogose n'ibindi byinshi bari bafise bavuga mbe ntituzi amajambo y'Imana icyo tuzi neza ni uko bari barahumishijwe burundu bahumishwa n'ijambo ry'Imana ku byo basenga ku mikorere yabo yo gusenga ntibari bazi ibyo bariko barakora ikibazo tugomba natwe kwibaza uno munsi ni ukumenya niba twebwe duhuje n'Imana n'ijambo ryayo atari gusa n'imirongo iri ku ruhande iyo ducaguye kumbure twayikuye no mu kibanza cayo iyo twiyambika oya ariko hamwe n'ijambo ry'Imana iryasezeranywe kuri kino gihe muri kino gihe kuko benshi barafise ukwizera ko muri rusangi amamiliyoni y'abantu barafise ukwizera ko muri rusangi mu Mana uko kwizera ko muri rusangi ntigukwiye ko gushobora guhagarara imbere y'Imana bifatiye ku murongo wa 3 muri Yuda birakwiye ko haba ukwizera kwahawe abera rimwe burundu mwene data Branham aravuga mu butumwa bwiza ati ni umurongo w'ubuzima hamwe no gusangira n'Imana ni ijambo ry'Imana niho turihishurirwa na mpwemu uko niko turonka ubufatanye n'Imana turakoze iki Yesu ndamukoze iki wewe Yesu uramukoze iki turamaze gusoma hano muri kino gitondo amajambo abiri rimwe ryavuye mu butumwa bwiza bwa Mariko
hano imirongo ibiri mu by'ukuri niyo yampagaritse umutima. Mariko 3 umurongo wa 5, aberaguzamwo amaso aratse, ariko umwami wacu yari urukundo rwigendera, aca abaraba impande zose arakaye ababaye, asha ababajwe n'uko imitima yabo ikomantaye, abwira umuntu ati ramvura ikiganza cawe. Yaravye benshi aratse, ariko yararavye umwe n'ubuntu n'urukundo. Wa wundi yari yaje kugira ngo aronke agakiza no gukira ingwara, uwo oya yamuravye n'urukundo kandi n'ubuntu. Abandi abari baje ngo bamutuke bamutega umutego, yabaravye aratse. Mbega yarahinduye canke aracari wa wundi uno musi? Hariho abantu abo Imana irabana uburaki, hariho abantu Imana irabana ubuntu. Mbega uri mu mugwi wahe? Wewe uri jendi mu mugwi wahe? Ico nico kibazo. Hanyuma uwundi murongo ni umurongo wa 11. Haravugwa hano, impwemu zihumanye nazo uko zimubonye zamwikubita imbere. Iri jambo naryo rije ritumbereye mu mutima. Igihe cyose impwemu mbi zihumanye zamubona, we yari umuntu atunganye, yari uwera, yari umwami. Ibisigaye byose ntibyashobora guhagarara imbere yiwe, ntibyashobora guhagarara. Hano ku murongo wa 11 ngo igihe cyose impwemu mbi zamubona zagwa zubamye imbere yiwe. Abanyabwenge b'ibyanditswe nta n'ibyo bibaza, bari bafite Bibiliya mu ntoke, bibaza bati ni twebwe turi abigisha b'ibyanditswe. Ariko abadayimoni bobo bari bazi uwo Yesu ariwe, mbere zavuga n'ijwi rirenga ngo uri umwana w'Imana. Murongo wa 12 arazihanikiriza cane ngo ntizigende ziramwandagaza. Abantu bavuga bati yari uwo wa Satani. Amadayimoni yavuga ati turazi uriwe, uruwera w'Imana, turazi uriwe, umwana w'Imana. Mbe murabibona itandukaniro? Mbega ntivyari bikwiye ko byari kuba igihushane? Abizera bakiriye gihe ntibyari bigomba kuvuga, ntibari bagomba kuvuga bati mbega Yesu ninde? Abadayimoni baravyanka kuko cari igihushane. Mbega ibihe birahinduka, abantu barahinduka, impwemu zirahinduka. Mbega hari ikintu kirahinduka? Oya, turagomba by'ukuri kuvuga tuti ibyo byarahindutse. Oya, mubwina ni nk'uko mwene data Branham yabivuze mu buryo butumbereye ati umuntu arapfa, ariko impwemu yari muri we irabandanya kuba mu bandi. Uko niko abantu bapfa, ariko impwemu w'Imana abandanya kubaho mu bizera, kandi impwemu y'isi mu bana bo kugarariza ibandanya kubaho. Hanyuma twasomye umurongo nawe wo mu Baroma igice ca mbere murongo wa 18. Abaroma igice ca mbere 18. Uburake bw'Imana bwarahishuwe buvuye mu ijuru ubwo irakira ukutayubaha kw'abantu kose no kugabitanya bagikirisha ukuri
ukugabitanya kwabo. Yohana 8:32 ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya. Yesu Kristo mu by'ukuri niwe zira ukuri n'ubugingo, kandi yashingiye intahe ukuri. Yaravuze ati je navukiye ibyo naje mu isi kugira ngo shingire intahe ukuri. Yohana 18:37. Rero haravugwa hano ngo ukuri barakunyikije mu kutagororoka, mu kugabitanya, baraguhonyanze mu kugabitanya. Aho niho tumenya rero no muri kino gihe yuko ukuri kw'Imana kwahishuwe ntigushobora kuba konyikizwa mu kugabitanya kumaze kuzanwa ahejuru, gutegerezwa kwemerwa, kukakirwa, kukizerwa nk'uko uko kuri kwahishuwe. Ntaco byoba bimaze kugerageza gukura mu burundu mu kugabitanya ukanyikiza ukuri kw'Imana kwahishuwe na Muhemu, kuko Imana iragororotse, niwe yavuze, n'ukuri niwe yabihishuye, kandi azoshikamika ijambo ryiwe by'ukuri mu biwe. Tuzogira umugabane, tuzoba igice c'ijambo. Twasomye iki hano ejo mw'ijoro ngo Imana ifise igihe kuri byose. Ndashobora gusoma ivyo bintu ku rupapuro rwa 12. Murabe, kenshi aratwemerera araduhumisha gushika ku isaha aho tuba dukeneye. Arareka tukahuma ku bw'ibyo bintu gushika ku isaha tuba tubikeneye ko. Yaremeye turahuma ku bintu ibyo turiko turabona uno munsi, kuko isaha iyo tubikeneye ko n'uno munsi, umunsi tubayemwo wemejwe. Ba data ntibari bazi ibyo bintu. No kwifuje kandi gutera intambwe nkaja imbere, ntahitishamo kandi atagutinya. Si gusa ba data, ariko umuntu uwo Imana yakoresheje kugira ngo avuge muri runo runganwe, nawe ubwiwe ntiyamenye ibintu byose bukwi na bukwi, ariko we yagengwa n'Imana kugira ngo ibintu abihabwe abihishuwe mu buryo ubwoko bw'Imana bwari bubikeneye. Uko niko twarongowe intambwe ku yindi. Ubwacu rero turashobora gusoma mu butumwa bwiza bwavuzwe yuko ibintu bimwe bimwe by'ukuri yabihishurirwa gato gato, intambwe ku yindi. Nimba tuzi ibyo byose, tuzoba duhiriwe nitwabyakira. Aho nta gihushane kirimo, ariko hariho ugukura mu buryo bw'Imhemu. Nivyo abantu barashobora kuvuga bati ego, kubera iki none atavuze ivyo guhera ku ntango. Hariho abantu benshi bazi mwene data Branham nk'umuvugabutumwa, ubutumwa bwiza, bakavuga rero mu nyuma bati, mu nyuma ku mpera yaravuye mu nzira, yaciye azana izindi nyigisho zitari zigihuje n'izo yari yaravuze ku ntango. Aho icyo siho hari ikibazo. Ikibazo ni kubera iki abo bantu batamenye ugutera intambwe kw'Imhemu n'iterambere mu bwami bw'Imana muri kino gihe c'ubuvugishwa, muri runo runganwe ubwo tubayemwo. Mbabarire, dushobore kurongorwa tuva mu bwiza, mu guhishurirwa, mu muco tuja mu wundi, mu kumenya tuja mu kundi kumenya. Turabizi none bimeze gute mu bikorwa? Mu majambo turabizi twese,
ariko iyo haje igihe cy'ibikorwa duca tuja iburyo n'ibubamfu, turava mu nzira tukaja iburyo n'ibubamfu. ariko nubwo biri uko, Imana ituraba iri hejuru, ikaraba ibyo dukora ku byo yavuze byose n'ibyo yahishuye. yego nivyo rimwe aravuga ati, ndasoma ngaha ku rupapuro rw'umunani ngo uko niko hasohora ibyo umwami yambariye mu 1933. muri kino gitondo twashitse muri ca gihe aho Yesu Kristo ijambo uno munsi ukundi gusha ari mu rubanza, nk'uko ivyo vyabaye ca gihe bamubamba. ari mu biganza vyacu, bamutanze mu biganza vy'isi. ijambo mw'isi yose mu buryo butomoye ryarerekanywe. ubu rero ari imbere y'umucamanza, bariko baramucira urubanza, amadini yose aramushibura. ibintu b'isi ntibanabibona, bo bibaza ngo bibaza yuko bahanganye na Bibiliya, bakavuga bati ibintu byose bibaca mu mitwe ibyo abandi bavuze, ariko ntibazi yuko badashobora gutandukanya Bibiliya n'Imana, kuko Bibiliya ni ijambo ry'Imana ryahishuwe na mpwemu yera. kandi umuntu yitandukanije na Bibiliya aba yitandukanije n'Imana, uwitandukanije n'ijambo ryiwe aba yitandukanije nawe. hano haravuzwe ngo Yesu Kristo, ijambo uno munsi ukundi gusha ari muri sentare. twe ntitubona by'ukuri Yesu, ariko we n'ijambo. abantu baribwira bati barashobora gukora ibyo bagomba byose bakoresha ijambo ry'Imana. ntibazi yuko ibyo bakora bakoresha ijambo ry'iwe. mu by'ukuri mu bwina babikorera Yesu batabizi. aho rero niho hari akaga, niho hari agahinda. mbere aratera intambwe ati, ibyo twakoze byose muri umwe muri bajya bato wiwe, niwe twabikoreye. umwami wacu mbega ntiyavuze ati, umwami wacu ntavuga ati abamarayika biwe ngo baguma baraba data ari mu ijuru. Matayo 18:10. ibyo dukorera umwe n'uwundi tubikorera umwami wacu, umucunguzi wacu, uwatanze ikiguzi akatwigura i Golgota. kure rero aravuga hano ati, kubera imigenzo n'imikorere y'abahumyi ntibashobora kubona yuko yari Imana. umuhanuzi wabo ubwiwe, uwo ijambo ryashitseko, yaravuze ngo yoba ari Imana. imikorere y'abahumyi nico gituma bashibuye ijambo, basaba umwicanyi Baraba mu kibanza ciwe. utemeye ijambo rihishuwe ry'Imana aba amutanze ngo abambwe. nta kindi kintu aba ashigaje guhitamo kiretse Baraba umwicanyi. kandi ni imikorere yose, nta kindi iri atari ubwicanyi mu buryo bw'impwemu. batwawe mu mutego munini cyane, binjirayo mu burongozi bwose. murashobora gusoma ubwo butumwa kugira ngo mwumve ido n'ido n'isobanuro muri rusange. kandi haranditswe ngo ijambo ry'uno munsi ryaremejwe mu buryo bufoboye, ryarasohojwe, ryarerekanywe, ryemezwa nk'uko ari ukuri
mu minsi ya nyuma niko bizaba bimeze nk'uko umwami Yesu yabivuze ngo nk'uko byabaye mu gihe cya Sodomu n'ibindi n'ibindi. Rero uko niko bizaba bimeze mu gihe cyo kugaruka c'umwana w'umuntu. Imana ubwayo ijambo yabuye impera y'ibihe n'ibyagomba gukoreka. Umuco wagomba kududubiza mu gihe cyo ku mugoroba, bihuye na Malaki 3 igice cya 2 ngo azokwerekana ibyo bintu, azobigaragaza. Yajanywe ahantu ho gufatirwa ingingo. Ndagomba kuvuga ko twese tudashobora guca iruhande y'ivyo, atari gusa imigwi minini cyane y'abanyamadini y'abasengane, ariko umuntu we ku ruhande rwiwe, ku gatwe kiwe yagomba gufata ingingo imbere y'Imana. Ndabandanya ugusoma ku rupapuro rwa 23. Ndibaza yuko turi hafi cyane y'impera. Ubu rero ndagomba kuvuga ikintu. Hariho abantu benshi bagerageza gutahura mekanike kandi atakintu kimwe bazimwo. Murazi birakwiye yuko woba ufifisemo ubumenyi ukamenya ibyo ari byo. Byari kumera gute iyo babwira Nowe bati, Nowe reka ndagusobanurire ibya mekanike, ingene ubwato buzoja kureremba? Ntabwo yari kubishobora. Ntimukeneye kwihata ngo mumenye ibya mekanike, ariko gusa mugomba kumenya iby'ubushobozi. Iby'ubushobozi nibyo mukeneye kumenya. Birakwiye ko mubimenya. Nimba hari umuntu mu bwoko bwo muri Isirayeli yari kuza akaraba Mose akamubwira ati, Mose, ndagomba gutahura ingene washoboye kurema ibikoko uvuze ijambo ryawe. Murazi Mose yaravuze, maze ibyago bica biraza kubwo itegeko ry'umwami. Ibyo yavuze byaciye bigaragara kuko yaravuga mu izina ry'umwami. Yaravuga gusa ijambo ry'Imana ku minwa yiwe. Nk'uko dukunze kubivuga, ijambo ry'Imana riguma ari ijambo ry'Imana, naho ryoca ku minwa y'abantu ntiritakaza ububasha n'ubushobozi bwaryo. Ijambo ry'Imana riguma ari ijambo ry'Imana kandi risohoza ibyo byatumwe gukora. Iyo habaza umuntu aza kubaza Mose ati, umva, mbega wakoze gute kugira ngo ufate ufate udukoko duto mu kiganza uterere hejuru, hanyuma hace haza ibintu byinshi? Mose, ibyo wabikoze gute? Mose yari kumubwira, yari kumuha inyishu itomoye ati, mugenzi, nakoze gusa mfatiye ku ijambo ry'Imana, kandi nafashe umukungugu canke ibisengesenge ndabishira mu kirere, ibisigaye bazi Imana ingene yabikoze. Mbega si ikintu ciza cane? Twe dukora ico Imana yadutegetse gukora, hanyuma igakora ibisigaye. Turashobora kumbure gusobanura ibyo dutegerezwa gukora, kandi ntitwonashobora gusigura ingene Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso kubwo buntu. Nubwo biruko, turazi ko umwami ataretse ngo areke gushinga intahe guhera ku ntango. Ninde yosobanura ibya mekanike, no kuvuga ibigize n'ibisohoza ibyo bintu?
ninde yosobanura ukurema, ninde yosobanura umuremyi, ninde yosobanura ugucungura n'umucunguzi, ninde yosobanura ibyo byose? Nta n'umwe. Imana yarabikoze nk'uko iri hejuru gutahura kwacu. Ndagomba kuvuga yuko handitswe muri Nehemiya ngo amajuru y'amajuru ntashobora kugukwira. Twe turi bande ngo dusobanure Imana n'ibikorwa byayo? Mose aza imbere y'ikiyaga gitukura, umwami aramubwira ati duza inkoni yawe nanjye ndacamo kubiri ikiyaga. Iyo umuntu abaza Mose ati wakoze gute, yashobora kumubwira ukundi gusha ati jewe gusa nadugije inkoni yanje kuko umwami yari yabintegetse. Ibisigaye byakozwe n'Imana nyene ububasha bwose. Amazi yaciye yisanga iburyo n'ibumoso. Kuri twebwe natwe ntitubisobanura. Abatizera barazunguza umutwe bakibaza muri bo bati ko rero barateye isoni ngo bashobore kwemera ibintu nk'ivyo. Yego nivyo turateye isoni rwose, kugira ngo dutegerezwe kwizera ibyo Imana yakoze byose n'ibyo yasezeranye. Kandi ndababwira guhera no munsi ingene bizogenda ku mpera ni ikintu nzi neza. Ubu rero ndakizi neza. Ku mpera abaciye ubwenge uno munsi bazoba ari abateye isoni ku mpera. Abatoye isoni uno munsi ku mpera bazoba bafise ubwiza, bazoba bafise ubwenge ku mpera. Naba ibyo nzi rero, ibyo muzi mwebwe mwese, mwe muzi ijambo ry'Imana. Rero reka twemere dushatse turabe baturabe nk'abateye isoni. Ese gusa iyo tuba twagizwe abaciye ubwenge imbere y'amaso y'Imana kugira ngo turonke umunezero wacu, agakiza duhinda agashitsi. Pawulo yaravuga igihe yandikira abanyekorinto ati mbega umunyabwenge muri mwebwe arihe? Abanyabwenge barihe? Ninde yamenye umwami w'ubwiza? Nta n'umwe muri bo. Kandi mu gihe cya Yesu, igihe impumyi cyangwa undi wese yakizwa, abantu abaciye ubwenge kiriya gihe baravuga bati n'abantu b'imburabwenge bamukurikira. Barabaza ati mbega mu bakuru hari umuntu umwe yamwizeye? Ati oya, nta n'umwe, ni gusa ni abantu bo hasi. Ariko ndababwira, bajya abantu bo hasi, bajya abantu baciriritse uno munsi bafatwa nk'uko bari muri paradizo imbere iruhande y'Imana mu bwiza. Hano ku isi bari basuzuguritse, baboneka nk'uko ari ikintu icyo ari cyo cyose, ariko bemewe n'Imana, bashigwa hejuru mu kibanza cy'Imana. Baratwitangiye nk'abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi Kristo ari hariya. Murazi aho bari uno munsi by'ukuri? Bari hariya aho ijambo ryiwe ryizewe, kuko ntibatandukana n'ijambo ryiwe. Ndasoma hano guhera ku rupapuro rwa 25. Ubushobozi ndamaze kubivuga, soma ejo nabisomye. Ubushobozi bw'iri shengero buzoba ko ukundi gusha bazokuzuzwa mpemu yera. Uwo mpemu yera yabaye muri twebwe ari muke cyane. Igihe ibuye rya nyuma rizomanuka, ibuye ry'agasongero. Reka mpagarareho gatoye ngaha. Mwene data Branham mu buryo bwe buciye bugufi, ntabwo wenge yari afise, si ubwo yihaye, ariko bwari mu buzima bwiwe no kubaho kwe kose na kamere kiwe. Yavuze ati
ninde yabaye umuntu niwe yabaye umuhemu yera yabaye ukomeye mu buryo buto buto, ariko turavye inyuma hari mu buryo buto oya, ariko hari mu rugero rw'intumwa rwuzuye rw'imigisha ubwo Imana yatanze mu bukozi bwabo, agaca agereranya ibizoza gushika ku mpera hamwe n'ibimaze gukoreka, akavuga ati ibyo twabonye bikorera hagati yacu mu buryo bw'urugero rutoyi bizohazoba iki none ku mpera y'impera. Birashoboka yuko no munsi twiraba nko kuri kiriya gihe tukaba tubona umuntu nka Yobu ku mukungugu wo tukunkumura wo tugakunkumura umutwe tukaca twibandaniriza. Oya, ndababwira ko ku munsi umwe Imana irashobora izohindura ibintu byose, izohindura ibihe, kuko ni wa wundi ejo uno munsi ibihe bidashira. Arabandanya mu gihe ibuye ry'agasongero urupfunguruzo rimanuka kugira ngo rifatane n'umubiri, igihe umubiri n'umutwe bizofatana, ubushobozi bwuzuye bwa mpwemu yera buzobaduza ku buryo n'abapfuye, abapfiriye muri Kristo harahize imyaka 100 bazozuka basa mu bwiza bwiwe bw'ukwera, bazoca baguruka bagende mu ijuru. Ubushobozi ni mpwemu yera. Aho rero ugusukwa kwa nyuma kwa mpwemu yera ntikuzosubira kugira intege nke na rimwe, ntikuzosubira kuba guhagarara, bizoshikana mu izamurwa no mu kuzuka kwa ba bandi batwitangira imbere, habe uguhindurwa kw'imibiri, hanyuma habe kuzamurwa. Ibyo tuvyiyegurire nk'uko umuririmbyi abivuga, umuririmbyi w'indirimbo ngo amama y'ubuntu nurungike byinshi mwami. Rero tuca dushika ahantu imvura itevye, imvura ya nyuma izohagusa ubuzima, imbuto izo biri mu mutima, ngo mu gihe Imana irungika imvura tubone gusa imbuto y'Imana itavangavanze mu mutima wanje n'umutima wawe, mu mutima wanje, kuko imvura itanga imbuto z'uburyo bwose uko biba bimeze kose. Ndaba rero ikintu ubu kibabaje. Ubwa mbere hariho gutera intambwe kw'imhemu canke kw'imikorere mu migwi y'ugusenga y'abakristo, biravugwa hano gushika mu kimenyetso c'igikoko. Aha rero mwene data Branham aragereranya ati kujya nyene mama Eva yononye isi yose akayitwara mu rupfu rugaragara rw'umubiri. Nimwumve, mama Eva yononye abantu bose, yabagomoreye mu rupfu rugaragara. Gute? Mu gushibura ijambo, mu kwemera ikintu casa n'ukuri. Niwe yabaye intandaro y'urupfu rugaragara, kuko yataye ijambo ry'ukuri. Yarizeye ijambo ry'ukuri, ariko yarataye akantu gato. Murabona ibyo ari byo? Ni ukuvuga ijambo ryose risoze rivuye mu kanwa k'Imana. Yarizeye ijambo ry'ukuri, ariko hariho akantu gatoyi gusa ntiyakizeye. Akantu gato, umubabaro wose, urupfu rwose,
ibintu byose biriho ku isi byazanywe n'uko eva yataye gusa ijambo rito, yigiweyo ijambo ryuzuye ry'Imana. Ibyo ni byo eva yakoze, nyina w'urupfu. Murabona aho tugeze, nyina w'urupfu. Murabona ko yakekeranije ko ijambo ni icigwa kuri twebwe twese. Haranditswe hejuru ku rupapuro rwa 28 ko Imana yari yamubwiye mbere, byari bikoretse. Ijambo nimurabe, byose byatanguranye n'ikosa rito ryo gusobanura ijambo. Imana yari yamubwiye kandi byari byavuzwe burundu. Umwasi araza aramubwira ati, mbega Imana yoba yari yagombye kuvuga ibintu gutyo? Oyi, Imana by'ukuri yoshobora kubikora. Imana ntiyoshobora gusa kubikora. Imana yari yamaze kubikora, yari yamaze kubivuga, ikibazo cyari cyarangiye. Jesi nizera yuko hoba hari umuntu umwe ku isi yoba afise uburenganzira bwo kwicara canke kwibaza ku byo Imana yavuze. Sinabyizera kandi ntihagire n'umushiki wacu yoshobora kwiha ubwo burenganzira. Urupfu rw'imhemu ni inkurikizi y'ibyo twiyumvira ku ijambo ry'Imana, ibyo twiyumvira ngo tuvuge ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryavuzwe neza, ririmo ubuzima n'ubufatanye n'Imana. Ugusobanura iminsi yose biva mu yindi soko kandi izana urupfu. Nimwumvirize ibikurikira, ibigomba gukurikira. Mufate yuko umukobwa ni icamwa kivuye mu guhura k'umugabo n'umugore, se na nyina. Rero nimurabe ikintu kibabaje, urupfu rugaragara. Rero urupfu rw'umubiri rwaje mu guhura kwa Eva yabanye na Satani, atigeze yizera ijambo ry'Imana. Bunze ubumwe, babanye nk'umugore n'umugabo, hanyuma baca babyara urupfu. Urupfu ni icavuye mu guhura kwa Satani na Eva. Twebwe twagarukanywe ku ntango hamwe n'ino mirongo yo mu byanditswe byera. Ubuzima buva mu Mana, ubuzima buri mu ijambo ry'Imana, ubumwe, gufatanya n'Imana. Umwasi ntiyahakanye ijambo ry'Imana, oya, yarayisobanuye. Isobanuro iminsi yose ziba ari ndende cyane, ziba umenga zirafoboye, umenga zimeze neza gusumba ijambo. Mbega namwe muramaze kubibona, iyo abantu basobanura ijambo ry'Imana umenga birafoboye, bagasobanura byose neza. Ukamenga habaye umuco utari mu ijambo ry'Imana. Ntimuhagarike umutima. Mu ijambo ry'Imana hariyo umuco uhagije ku bantu bose bamurikirwa na muhemu w'Imana, kandi mu byo abantu bose bibwira ko bovuga, mubyibagire, mushobore kubyibagira. Nta wundi muntu n'umwe aba ari inyuma. Ndabandanya ugusoma kwanje. Eva yarafise ijambo, Satani agwanya ijambo. Ariko nimurabe, ni 99% Satani yarabyemeye ko ari iby'ukuri. Biba bifatanye cyane. Bibiliya avuga ngo birabegeranye cyane. Bibiliya ivuga ngo mu minsi ya nyuma
n'abatoranijwe boshukwa yaba byoshobotse Je ne sais pas sinzi si c'est à sa place. nimba ari ikibanza cavyo hano, sinzi kandi ko 100% nimba ari ukugomba kw'Imana. Mais ces derniers jours, Ariko ino misi ya nyuma hajemwo iciyumviro ca nkozeko canyiganyije. et vous les sœurs, Namwe bashiki bacu vous devriez tout simplement l'ignorer. mwese muvyibagire, kiretse Imana ivuganye namwe mu mutima wanyu mu buryo budasanzwe. Mais si nous Ariko remontons ni dans dusubiye gusubira mu nkuru zo mu migwi y'abasenga, turashobora kubona ibintu bimwe bimwe, ibindi bintu kandi tugasubira kubibona aujourd'hui, uno munsi. d'où vient toute détresse? Akaga kose kavahe, umubabaro wose n'agahinda bivahe, n'ugwijiji, Et les assassinats, ubwicanyi bwose no kugandagura abantu, ibyo byose bivahe. Turazi yuko Satani ni umwicanyi guhera ku ntango, kandi turazi yuko attaqué à Adam, atateye Adamu ariko Ève, yateye Eva. qui a tous les songes. Ni bande bafise inzozi bose, ni bande bafise amahishurirwa, uno munsi ni bande bategwa. Est-ce qu'il y a 250 ans, Haraheze imyaka 250, 250 ans, on brûlait les hommes, mbega baraturiye abantu? Oya, on le connaît encore aujourd'hui. Et uno on munsi a kandi barabizi, touché des sorcières. mbere bavuga ngo hari ibicaniro baturira ko abarozikazi, kubera ikibara abagore kiya gihe atari abagabo. Ndababwira uno munsi, kumbure mu izina ry'Umwami, Si Satan iyo Satani prend un homme, afashe il umuntu peut faire très peu de mal. yokora ibibi bike cyane, Prend une femme, ariko afashe umugore le plus grand. akora akaga kanini cyane. Avez-vous déjà entendu dire Muramaze kumva havugwa qu'autrefois on ko brûlait kera les hommes? baturira abagabo? C'était des bûchers Oya, sorcières. byari ibicaniro baturira ko abarozikazi. Uno Les munsi cigognes iyo inyanana traversent le pays. zirenganye mu gihugu, Assis dans umugabo la Mercedes, aguma yicaye muri Mercedes ahantu yakikaja za bakavuga ati dans la cour avec la longue robe. ninde aza iwanyu afise impuzu ndende akaza ninde yinjira mu mazu mbe n'umugabo muri Mercedes? Oya, umugabo aguma yicaye ajya mu modoka, ninde yinjira mu mazu akagomba kubazanira ngo amahigwe? Ni bande? Ayo majambo ngo tubazaniye amahigwe. Il faut que nous revenions une fois. Birakwiye ko tugaruka mu kuri tugatahura yuko Imana itarahindura. De qui a-t-il eu besoin? Ninde ikeneye umuhanuzi? Imana ikeneye umuhanuzi Aburahamu, Isaka na Yakobo. Imana yakoresha Aburahamu, Isaka na Yakobo, Mose, Eliya, abahanuzi bose yarabatuma, yarabahamagara, intumwa, abigisha, yahamagara abagabo ngo bakore ibango ryayo. Bashiki banje, Vous avez votre place. murafise ikibanza canyu, C'est celle que Dieu vous a nico Imana yabahaye mu bwami bwayo, occupé cette kandi mufate mwicare muri ico kibanza gusa, niho mushobora kuba umugisha. le plus spirituel. Ninde yo kuyumva ko ari umuntu w'impuhemu? Ni bene data. J'ai rencontré très peu de frères. Nahuye na bene data bake bibaza ngo nabanyemuhemu. Croyez-moi. Nimunyizere, uno munsi Franchement, turavuga vy'ukuri twese hamwe, turavugira hamwe. qui se sent spirituel Ni bande bumva ko ari abanyamuhemu? est guidé par Dieu. Ni bande barongorwa n'Imana? Ni bande bafitanye ubufatanye n'Imana n'amahishurirwa yose? Il est temps Harageze que nous y réfléchissions. yuko twiyumvira, Et il est temps harageze yuko Imana iduha amaso asizwe mpwemu ngo dusobanukirwe et où l'on bâtit. mbe nihe dusenya, nihe twubaka, nihe ijambo ry'Imana ritangazwa n'ibisigaye byose bikoreka. Igihe tuzoba twatahuye ivyo, Dieu pourra certainement Imana vy'ukuri izoshobora gutera intambwe hamwe natwe, avec nous. hamwe natwe. Il va même plus loin. Mbere aragera kure, Seulement par une toute petite partie. hamwe n'agace gato gusa, Peu. Pas par un peu
par 1% d'incrédulité, ni hamwe n'akantu gato ko kutizera, oya biteza kuba 100%. uko niko ni mu byandike yuko fille de Dieu umukobwa w'Imana, ishengero, umugeni, est elle aussi le résultat d'une union. naryo ni icavuye mu bumwe bw'Imana hamwe n'ijambo ryayo. Haleluya! L'épouse, umugeni, l'Église, ishengero, est elle aussi le résultat naryo ni icamwa co guhura Imana ihuye n'ijambo ryayo. Haravuzwe ku mpera l'union kure ngo du Saint-Esprit. ubumwe bwa mpwemu yera Un corps hamwe n'umubiri produit le, w'umubiri byatanze umwana w'Imana. le résultat ni de la we yabaye icamwa cyo kugoroka kw'Imana mu minsi ya nyuma, Il nous est dit, nk'uko twabibwiwe. l'épouse Umugeni unie, azokungwa n'ijambo ry'Imana révélée ryahishuwe dans la chair, mu mubiri, comme elle l'était au jour de nk'uko Sodome. byari bimeze mu gihe cy'i Sodomu. Au jour de Sodome. mu gihe cy'i Sodomu Le Saint-Esprit, mpwemu yera la selle en Dieu, abishyiramo ikimenyetso mu Mana, kandi agashyira ikimenyetso ukutizera inyuma. les personnes Abantu reçues bakiriye bakemera ijambo ry'Imana et qui sont scellées par le bagashyirwaho ikimenyetso cya mpwemu yera mu mubiri wa Yesu Kristo de Jésus-Christ devraient botegerezwa arracher une fois pour toutes à l'incrédulité. bazokugwa mu kutizera rimwe burundu, binjire mu ijambo ry'Imana, Ils ne devraient kandi plus rien avoir ntibazosubira plus rien avoir kugira ico avec une interprétation, mais bahuza no gusobanura afin de kw'ijambo, ariko bazoba bafatanye n'ijambo ry'inkomoko kugira ngo babe mu ishengero ry'Imana. Ndabandanya ngo umubiri ishengero nk'umugeni umugeni hamwe na Kristo bose bari hamwe, tandis que l'esprit agit dans le corps, mu gihe mpwemu akorera mu mubiri, dans les corps de chair de l'église, mu mubiri comme il a agi dans le corps de chair w'umubiri w'ishengero, nk'uko yakoreye mu mubiri wa Yesu Kristo, kuko n'igice c'umubiri wiwe si bibiri, oya ni ikintu kimwe, ils ne font qu'un. bigize ikintu kimwe. Umugabo n'umugore ntibaba bakibaye babiri, ariko babaye umubiri umwe, Kristo Et son corps, n'umubiri wiwe, Kristo n'umubiri wiwe sont un. ni ikintu kimwe. Le même esprit Ya mpwemu nyene était imwe yari muri Kristo, dans son iri mu mugeni wiwe, dans son iri mu mubiri wiwe, l'uni à toute la igaca imwunga n'ijambo ryose. Imana ubwayo ikabayo kandi ikihishura. combien de temps Mbega ni igihe il encore pour dire tuzokenera igihe kingana gute kugira ngo tuvuge tuti ego mu mutima wacu ku ijambo ryose ry'Imana, ku ijambo ryose ry'Imana. Bakundwa, le temps igihe a passé si vite. kiragenda cihuta. Parce que Ndibaza yuko Imana veut nous parler à igomba tous à kutubwira travers twese cette parole. biciye muri rino Et jambo, cela ne kandi ivyo pas la peine de laisser nos Ntibi- pensées s'envoler. kenewe ko tugira ivyiyumviro vyacu ngo bigende kuguruka, bigende mu mashirahamwe, bigende mu madini ya kure. Oya, umwe wese son balai afata umukubuzo wiwe akubure imbere y'umuryango wiwe, tenons-nous devant duhagarare imbere y'icirore c'ijambo ryiwe, tuvuge tuti mwami, mwami, comment me tiens-je devant ndahagaze gute imbere yawe? tu venais aujourd'hui. Nimba woza uno munsi, mbega noguma mpagaze? Noshobora guhangama imbere yawe? Noshobora kuzamurwa? No munsi Corps du Seigneur umubiri w'umwami uratabaguwe, frère
mwene data Branham mu myaka ya 50 yaravuga ati ni mu butumwa ubumwe munsi y'umutwe umwe ngo umubiri nzi ugwaye ku isi ni umubiri wa Yesu Kristo kandi urakeneye ugukira kw'Imana. Uno munsi habaye gusanzara mu merekezo menshi birengeye ibice bine by'isi. Mu bisanzwe tuzi iburasirazuba, iburengerazuba, ibepfo na ruguru, ariko mu buryo bw'imwemu birarengeje. n'umuntu ntakizi amerekezo, ntazi nerekeza he, mbega icyitegerezo kirihe, ijambo ririhe, iryo twagomba guhagarara ko Yesu ari kuri wewe, kuri na jewe, kubw'ijambo ryiwe rimaze guhishurwa muri kino gihe. Turashobora kubikora nk'uko babikoze kiriya gihe. Abantu bari bazi ibyanditswe bavuga bati turafise Mose, turafise Aburahamu, turafise data wacu, ego byaryo byose, turafise Pawulo, turafise Petero, n'ibyabandanya gutyo. Rero se mbega oya ntibikimeze, ntibigitera intambwe, birashika ibwina kugira ngo hahishurwe uburebure bwose bw'inama y'Imana, inama y'agakiza ku mpera. nk'uko twabivuze ko iyi ni ijambo rya nyuma ry'Imana ku munsi wa Mose. Reka ndababwira, uno munsi Imana ntiyari bwavuge ibyo yagomba kuvuga byose, yarabandanije kuvuga, yaravuze no mu gihe canje. Kibazo ni mbega warashoboye, yarakuvugishije, yarambariye? Yego nivyo, turashobora kuvuga tuti ndafise Pawulo, ndafise Pawulo. Murazi ko nagiye Vatikano gatatu kumbure mu ngendo zanje. Barafise Petero munini, mbere baragenda bakagumbira ikirenge ciwe cy'iburyo, bakavuga ati Petero, niwe gitare. Urashobora kwihuta ukavuga uti mfise iki niki. Ikibazo ni kumenya wewe nanje nimba tugezweho mu bwami bw'Imana, nimba dushoboye kwemera tukakira ibintu ibyo Imana yahishuye, canke tukabikura mu kibanza tukabishira ahantu. Nimba haje umuntu akavuga mu buryo akavuga ngo si ibintu bimeze gutyo, ntubitahure gutyo. Raba rero ingene hatanguye ibintu byo gusobanura n'ugwijiji, akaga n'urupfu by'imhemu ni inkurikizi y'ibintu nk'ivyo. Ninde by'ukuri yakira ijambo ry'Imana mu mutima wiwe akaricakira mu kwizera, ntiyemere ngo asobanurirwe ibindi bintu n'umuntu n'umwe, nagume mu nyonga y'Imana. Aho niho hari ijambo ry'intumwa Pawulo ngo nimba hari umuntu muri mwebwe afise ikindi ciyumviro, Imana izomumurikira naho. Si Kayifa uwo ari we wese canke izindi nkomezi z'iruhande, oya, ni Imana ihishura ijambo ry'Imana. Wa mpemu yera yatanze ijambo niwe arihishura mu bantu. Ibisigaye byose ntimuvyibagire, mu buryo buhoraho ni wa mubi, ya nzoka ya kera canke ya nzoka ya kera. Ntiyaje ku magurane mu murima wa Edeni, oya, ni mu gihe gusa yakora ca kibi niho Imana umwami niho yavuze iti uravumwe, uzogenda ukwega inda. Ivyo vyaje kubera umuvumo. Wa mubara cagendera ku maguru abiri, ntimwibaze ngo azoza ku bundi buryo, oya. Ariko mumenye neza yuko ibintu uno munsi biracari nk'uko byari biri kera. Imana by'ukuri itugirira ubuntu. Ingene turindiriye uwo munsi tuwuhamiye. Jewe ubwanje ndawifuza n'umutima wanje wose nk'impano y'Imana,
en parfait accord nkazobona yuko mpuje neza ijana ku ijana n'ijambo ry'Imana, le jour nkazobaho umunsi aho nk'umuntu ku gatwe kiwe qu'Église canke nk'ishengero tuzoba duboheye hamwe munsi y'umutwe umwe Yesu Kristo, kugira ngo ububasha butanga ubuzima bushobore kugaragara. aujourd'hui uno munsi un groupe prie umugwi ici umwe urasengera aha, uwundi ugasengera hari uwundi hajya uwundi aha hose. tel qui Dieu doit-il Ninde Imana none yo yishure nde? Imana yishure nde? Dieu doit-il encore aller par Canke Imana ija hose? Yaba twabifata iri hahandi abantu bakorana mu izina ryayo sous les coups de munsi yo kumva ijambo ryayo. Ndubahose kuvuga nti Imana igomba kwihishurira twebwe hano muri kino gitondo, kandi iragomba kutwereka akamaro k'ijambo rihishuwe, hanyuma irishire mu mitima yacu. puisse le Seigneur Mana umwami nous bénir. duhezagire, ibane natwe ku bw'ubuntu. Amen. 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 Levons-nous, Turahaguruka dusenge. peut-être Kumbure nous le verset turaririmba tel que je suis, ngo nk'uko ndi tel doit être. Comme je le suis, il doit en être ainsi. nk'uko ndi niko bigomba Ce n'est pas kumera, ma force, si inkomezi zanje mais toi, ariko wewe wenyene. ton sang Amaraso me yawe lave anyoze du péché. icaha. Oh, Dieu, Mwagazi w'Imana ndaje, je ndaje. viens. Inclinons, Turunamika imitwe yacu, restons en prière silencieuse devant tugume Dieu. ducecetse mu masengesho imbere y'Imana. Kumbure hariho umuntu hano Qui souhaite consacrer sa vie yifuza ku bugingo bwiwe abwegurira l'éternité Imana. n'a pas de fin. Ubwo bimeze uko ibihe bidashira ntibigira impera, nta muntu yubaha ibihe bidashira kiretse yarahawe ubugingo budashira, kandi ubugingo budashira ni bumwe Et gusa, c'est en Dieu. ni mu Dieu Mana. s'est manifesté Imana en Jésus-Christ. yigaragaje muri Yesu Kristo, umwana wayo wowe yabyaye. A pu dire, Yashoboye kuvuga celui ati, qui me voit, umbonye voit ababonye data. en lui Muri we se wenyene trouve la vie niho éternelle. hariho ubugingo budashira. Tandis que nous inclinons la tête, Tucunamitse imitwe, fermons les yeux, twugara amaso, mutima dans mukundwa, peu de temps, mu kanya le gato dernier appel de l'autel umuhamagaro sera lancé. wa nyuma ku gicaniro uzotangwa. Kumbure vuba vuba wa nyuma azohamagagwa yongegweko. Ntituzi ninde azoba ari we, À quel moment ntituzi n'igihe ico arico, ariko il est proche. ni hafi. Alors que les têtes sont inclinées, Imitwe yunamye, amaso yugaye, j'aimerais que ceux qui ni ukwifuza yuko inclus dans la abagomba ko tubibuka mu masengesho baduza ikiganza, hanyuma bakimanure. Ego murakoze, 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 murakoze. Data wo mu ijuru, je te remercie. ndagushimiye n'umutima wanje wose, Mana. Nous avons affaire à toi, Ni wewe dufise ico dufitaniye, à un homme, ntabwo turi imbere à ta y'umuntu. parole que tu as Ni révélée. ijambo ryawe wamaze guhishura, Mwami. Je te prie Ndagusaba de me mettre en totale conformité avec umpe kuzura ijana ku ijana n'ijambo ryawe na mpwemu wawe, Mana ce yizigiwe. que je désire. Nico nifuza, Aide-moi umfashe à l'assouvir et à le satisfaire. umfashe ndajakare kandi ndabishobore. Ndagusengeye kubwo, ndagusaba kubw'ishengero mugeni ryose, yaba ishengero ryahamagawe ngo risohoke ritegurwe kandi ryambare kubwo umunsi w'ubwiza wo kugaruka kwawe. Mwami mukundwa, uhezagire abo bose badugije ikiganza, dukureho ubucafu bwose bw'umubiri, ubucafu bw'umubiri Mental, nubwo mu kwiyumvira. Mwami ushobore
kuronka guhabwa uburenganzira bwawe wihishure wa wundi. Ni ibyabaye nimba ataco bisobanuye kinini, o mwami bizoba bimeze gute ibizokoreka? Mwami mukundwa, udufate twese, uhezagire, uduhezagire, utugire abubaha abumvira. Ndagusenga kubwo inzu yanje, kubwo abari hafi yanje, kubwo inzu y'Imana, kubw'abahungu bose n'abakobwa bose b'Imana. Umwansi akureho ikiganza ciwe canduye ku bana b'Imana bose bogejwe, kandi ikiganza c'umwami kize kuri bo, kandi bashobore gubohorwa ku bushukanyi bwose bw'imhemu, maze baje munsi y'uburongozi bwa mpwemu wawe yera. O mwami umwizigirwa, uhishura ikiganza cawe c'iburyo, ikiganza cawe c'iburyo kitahukana intsinzi ku musaraba igorogota. Ndagushimiye kandi ndaguhimbaza, ndagusenga. Amashimwe no guhimbazwa no gusengwa n'ibyawe, uduhezagire twese mu mwuzuzo w'ubuntu bwawe, mu izina rya Yesu, amen.